urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge mu Rwanda rwemeje ko impirimbanyi Aimable Karasira akomeza gufungwa mbere y'urubanza mu mizi. Karasira uregwa ibyaha bya jenoside no gukurura amacakubiri mu banyarwanda. N'abamwunganira bari basabye urukiko ko yarekurwa akaburana ari hanze. Inkuru mugezwaho na mugenzi wacu Eric Bagirubusa. Mu cyemezo cy'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rubanza kwibutsa impamvu zateye bwana Aimable Karasira uzaramba kujurira icyemezo cy'umucamanza ku rwego rwa mbere. Karasira mu kutishimira icyemezo cya mbere avuga ko ibyo yavuze asanga bitagize ibyaha, ahubwo ko abamurega bagambiriye kwangiza isura ye bamwita umujenosideri bamugerekaho ibyaha atakoze. Avuga ko muri we yemeranya n'umutimanama we ko ari imfungwa ya politiki kandi ko yumva azakomeza kubizizwa. Mu bujurire bwe Karasira avuga ko asanga mu Rwanda nta butabera buhari, ahubwo mu magambo ye abwita ubutareba, agashimangira ko azakomeza kubivuga atyo. Abamwunganira mu mategeko Gatera Gashabana na mugenzi we Evode Kayitana bavuga ko urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge mu gufata icyemezo kimufunga rwirengagije ibikubiye muri raporo ya muganga igaragaza uko ubuzima bwa Karasira buhagaze. Bavuga ko muganga Chantal Murekatete wo mu bitaro bikuru bya kaminuza biri i Kigali CHUK yagaragaje ko arwaye agahinda gakabije gakomoka ku mateka asharira ya jenoside yaciyemo. Abanyamategeko be kandi bamusabira gufungurwa by'agateganyo gakurikiranwa ari hanze. Bavuga ko ubushinjacyaha bumurega bushingiye ku biganiro bitagize icyaha, bakamusabira iminsi 7 yo kujya kwivuriza mu bitaro bya Ndera byita ku bafite uburwayi bwo mu mutwe. Nimba gihe ubushinjacyaha bwo buvuga ko iby'uruhande baburana nta shingiro bifite, bugasaba ko Karasira akomeza gufungwa by'agateganyo mu gihe cy'ukwezi ategereje urubanza mu mizi. Buvuga ko bugikora iperereza ku nkomoko y'umutungo atabashije gusobanura. Buvuga ko kumurekura byabangamira imigendekere myiza y'urubanza. Mwisesengura urukiko rwakoze rusanga hari impamvu zikomeye zituma Karasira akurikiranwa afunzwe mbere y'urubanza mu mizi. Mu cyemezo cy'umucamanza avuga ko Karasira ataburana ahakana ibyaha, ahubwo akavuga ko yabitewe n'agahinda gakabije gakomoka kuri jenoside yamuhungabanyije. Umucamanza avuga ko Karasira akekwaho ibyaha by'ubugome, nubwo avuga ko yabitewe n'agahinda gakabije. Ashingiye ku ngingo z'amategeko zireba imiburanishirize y'imanza z'inshinjabyaha, umucamanza yibutsa ko impamvu zikomeye zituma umuntu akekwaho ibyaha ari ibyagezweho bihagije mu iperereza bituma bakeka ko ukurikiranywe ashobora kuba yarakoze ibyaha. Yemeje ko kuri Karasira hari ibyagezweho bihagije mu iperereza bituma akekwaho iby'ubushinjacyaha bumurega. Urukiko rusobanura ko nta kigaragaza ko amagambo aregwa yavuze atameze neza. Ruvuga ko raporo ya muganga igaragaza ko Karasira atigeze atakaza ubushobozi bwo gutekereza, bityo ko ibyo we n'abamwunganira bavuga nta shingiro bifite. Urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rukavuga ko uretse kwitwaza uburwayi Karasira adahakana ibyaha, rugasanga nta kivuguruza impamvu zashingiweho n'urukiko rwabanje. Umucamanza avuga ko hashingiwe ku buremere ibyaha akekwaho yabikoranye no kuba aramutse afunguwe by'agateganyo yakomeza kubikwirakwiza muri rubanda, na cyane ko aburana avuga ko ari imfungwa ya politiki ari ngombwa ko akomeza afunzwe by'agateganyo mbere y'urubanza mu mizi. Urukiko ruvuga ko ibyo kumujyana kumuvuriza Indera gereza afungiwemo ariyo yo gusuzuma niba ari ngombwa ikazagena igikwiye. Ku rukiko si impamvu yashingirwaho mu kumurekura by'agateganyo kuko amagambo avuga ashobora guteza umwuka mubi muri rubanda. Nyuma y'iryo sesengura umucamanza Dativa Mukamana yategetse ko icyemezo cyafashwe ku rwego rwa mbere gihamu ko kiri. Yemeje ko Karasira akomeza gufungwa by'agateganyo mbere y'urubanza mu mizi. Ni mu gihe bwana Aimable Karasira we mu iburanisha riheruka yari yahamagaje telefone ya gereza ya Nyarugenge afungiwemo, abwira Ijwi rya Amerika ko atazaburana urubanza mu mizi. Abifata nkaho kuburana uru rubanza byaba ari icyo yita guta igihe. Ntabwo nzongera kuburana na kano gatsiko. Kuri kwanjye ndagende imfungwa ya politiki. Bazafungura mu buryo bwa politiki, nta n'ikibazo cy'ingenzi. Ahubwo icyo nakubwira, mwamborera ubuvugizi ko merewe nabi kubera ubukene. None se urubanza mu mizi ntabwo uzaruburana? Umva njye ndumva ntazaruburana kuko ibintu byo mu Rwanda, umva ntabwo ari ubutabera, hano tubyita ubutareba. Niba wumvikana nabivuga ko nabituyemo kenshi, ntabwo nshobora guta umwanya wanjye. Yewe ibintu nakoze ntabwo umutima wanjye ushinja. Urumva ikibazo ni iki? Ntabwo agatsiko umuntu ahanganye nako. Igihe kazajya gawe ibintu byacu bizamenyekana. Ushobora kuzaba twarabipfuye, abuzukuru bakabibona. Ibyo bintu nabimenyesha abandi bantu banjye, imero yawe niyo nashoboye kubona, niyo mpamvu nashobora kuburana. Nta butabera buri mu Rwanda. Bwana Aimable Karasira uzaramba ubushinjacyaha bumukurikiranyeho ibyaha 4 byo guhishingiro no guhakana jenoside yakorewe abatutsi, gukurura amacakubiri mu banyarwanda no kudasobanura inkomoko y'umutungo, n'ibyaha byinshi bikomoka ku magambo yakunze gucisha ku mbuga nkoranyambaga cyane ku muyoboro wa YouTube. Nyirubwite avuga ko nk'umututsi warokotse jenoside atarota yihakana cyangwa yihishingiro.
ntatinya no kuvuga ko azira akarengane gaturuka ku kutarya umunwa mu kuvuga ko ababyeyi n'abavandimwe be bishwe n'abari abarwanyi b'inkotanyi mu rugamba rwo kubohora u Rwanda. Anenga bikomeye imigenzereze y'ubutegetsi buriho avuga ko butitaye kuri rubanda rugufi. Bagira ubusa, Ijwi ry'Amerika i Kigali. Eric Bagira ubusa, urakoze. Tuve mu Rwanda tujya mu Burundi, aho urubyiruko rwo mu ntara ya Kirundo rusaba leta gushyira amashami ya banki y'urubyiruko mu ntara zose z'igihugu. Bavuga ko byabafasha kubona inguzanyo zo kwiteza imbere. Iyo banki yafunguwe mu murwa mukuru wa politiki Gitega mu mwaka wa 2020. Inkuru yateguwe n'Ijwi ry'Amerika yifashishije inshuti zayo mu Burundi, murayigezwa na mugenzi wacu Desire Hatungimana uri Kigali mu Rwanda. Ubwo rwaruka ruvuga ko iyo banki yarugenewe iri kure y'aho ruba kandi rukorera, harimwo ubwo ku mugwa mukuru w'intara ya Kirundo yo mu buraruko bw'u Burundi. Uno musore yahejeje kaminuza ariko atararonka akazi, yabwiye abakunzi b'Ijwi ry'Amerika ko ashima ko iyo banki yashinzwe, ariko agasaba ko yo kwegerezwa abo yagenewe. Yego ndayizi, ndayibuka umukuru w'igihugu wayugurura. Yego ni banki yaje kukorohereza ugwaruka kugira usabe mu mitahe gwiyungunganye mu bikorwa byabo. Urumva ni banki nziza cyane, ndayizi cyane, ikorera mu gisagara cya Gitega. Biza ko ugwaruka nyene gwokoroherezwa nyene ku buryo gugenda gusaba umutahe bworoheye, kandi iyo banki igashikanwa mu ntara zose nko ngaha mu Kirundo ikahashika ku buryo ugwaruka bitorugora ko guruza rurarinda kuja kure kugira ruje gusaba umutahe mu iyo banki. Iruhande yuko iyo banki yoshikanwa mu mihingo itandukanye y'igihugu, intara ya Kirundo idasigaye inyuma. Urwaruka ruba ku mugwa mukuru w'intara ya Kirundo rwaheje amashuri rufise ikindi rusaba. Uno mwigeme yabwiye abakunzi b'Ijwi ry'Amerika ko baba barasigurirwa uko iyo banki y'urwaruka ikora cyane gose. Imigambi tayifise natwe kugwaruka, tuba dufise imigambi kandi dushaka kugira dukoze. Urabizi nkaho urwaruka rwahejeje amashure, tuba dufise imigambi myinshi, ariko bigasha bigorana ko turonka umutahe, bikagorana ko tuyishikira iyo banki kuko itabiri hafi yacu cyane. Turasaba ko yoshika mu ntara zose, mu ntara tubamo, hangaha mu ntara ya Kirundo ikashika kugira ngo ikunde badusigurire imigambi iyo banki bije, hama kugira ngo idufashe itworohereze mu kuronka imitahe. Twifuza ko twokoroherezwa mu buryo bwo badushikira mu ntara tuba turimo, kugira ngo idusigurire bikwiye. Ntituzi ngo isabiki nk'ugwaruka, ariko mu gihe yoba yashitse mu ntara turimo yo dusigurira tukamenya ati banki bije isabiki kugira ngo twinjire, yakira abantu bameze gutya. Nimba yakira umuntu umwe tukabimenya, canke yakira abantu batanu, nimba yakira abantu bari hamwe kugira ngo iborohereze ibahe ingurane, tukaheza tukabimenya. Ihuriro y'urwaruka rirashima ko urwaruka rw'u Burundi bw'ejo rwatangiye kubona ko inyuma yo guheza amashuri leta itaronsa akazi kubera ubwinshi bwago. Eraste Nzosaba arongoye iryo huriro yabwiye abakunzi b'Ijwi ry'Amerika ko urwo rwaruka rutegerezwa kuja hamwe kugira rushigikirwe, rwongere ruronswe ingurane yo kwiteza imbere. Tubasaba kuja hamwe kugira ngo bungurane ubwenge, namba hariho uwuze gutegura iki undi aze gutegura ikindi, basangire bungurane ubwenge, umwe wese azane umutwe wiwe afise kugira ngo maze bahanane ivyumviro mu ntumbero yuko bashika ku ntumbero bihaye. Rero twebwe ivyo turaba cyane kuko nk'abajejwe ugwaruka twebwe twiteguye kuri gufasha, twiteguye gufasha kugira ngo izi ntambamye zose bavuga yuko badafise umuntu abafasha. Dushaka yuko hajyaho n'imiburiburi ku ntara biro ibafasha. Warongoye ihuriro ry'urwaruka rwego w'igihugu avuga ko atahura igituma urwaruka rwo mu zindi ntara atari Gitega ruvuga ko ruri kure y'ibanki y'urwaruka iheruka gushingwa ku mugwa mukuru wa politiki. Cyo kimwe n'ubuyobozi bukuru bw'iyo banki, Eraste Nzosaba arahumuriza urwaruka ko biteye bitebuke iyo banki izobashikira. Tuvuze nk'ingorane ijanye no kuvunirwa urugendo, ko nabamenyesha yuko banki bije igiye gushiraho ama agence kugira ngo bafashe abari mu zindi ntara bose ntibagende bagenda baja Igitega gusa, mugabo abari hagufi y'Ubujumbura baje Bujumbura. Kandi nibaza yuko kubera ari banki izobanda ngira ama agence kugira ngo ikomere inatsimbatane. Iyo banki y'urwaruka bije mu mfunyapfunyo yuguruwe icese ku mugwa mukuru wa politiki Gitega kugerezo rya 15 kwezi kwa kane umwaka wa 2020 n'uwahoze arongoye Burundi umuhisi Petero Nkurunziza. Iyo banki yatanguje umutahe ungana n'imiliyaridi 10 z'amafaranga y'amarundi. Izotanga ingurane zunguka agera ku 7% mu gihe ayandi mabanki akorera ku butaka bw'u Burundi atanimwe itanga ingurane yunguka musi ya 12%.